hari ububasha n'inkomezi igihe ishengero rihagurutse rigasenga. Igihe rihuje umutima n'inama, inkomezi z'umwiza zirasambuka. Nico gituma amasengesho y'abera ari n'ikimazi kinini cyane. Haleluya. Iyo dusenze cha twizera. Turagiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo bimwe mu bikora ku mutima w'Imana. Bimwe mu bikora ku mutima w'Imana. Hari ibintu byinshi bishobora gukora ku mutima w'Imana, ariko uno munsi turavugana ibintu bitatu bishobora gukora ku mutima w'Imana. Turakunda yuko Imana idukorako. N'amasengesho yacu kenshi tuvuga ngo Mana nkorako, Mana ngirira iki, Mana nyagurira. Ariko uno munsi turashaka kuraba nibiki vyovyo bishobora gutuma umutima w'Imana wumva kunezerewe kuko wawukozeko. Tutarindiriye kwidukorako, mbega hari ico dukora kugira ngo Imana ihimbazwe, ishigwe hejuru. Hari ico dukora kigakora ku mutima w'Imana. Nico kibazo tuza kumva uno munsi tugitorera inyishu. Turavugana rero kuri bimwe mu bikora ku mutima w'Imana. Icambere turakamba gusoma kino gisomwa ca Luka igice ca 7. Luka igice 7 baduhere ku murongo wa mbere, hanyuma badushikanire ku murongo wa kabiri. Kandi ahereje ayo majambo yiwe yose mu matwi y'abantu, aja i Kaperinaumu. Hari umugabisha w'abasoda 100, umushumba wiwe akunda cyane yaragwaye ari ku mfiro. Aha bariko batubwire inkuru ya mbere yatubwiye ngo hari i Kaperinaumu. I Kaperinaumu hariho umugabisha w'iki? W'abasoda bangahe? 100. Ndagomba tuvuge gatonya kuri kino gisomwa. Ino nkuru ivugwa mu gihe Yesu yariko akora igikorwa ciwe. Amaze imyaka ariko avuga ubutumwa, ava mu gisagara aja mu kindi. Bibiri tubwiye ngaha ngo hariho i Kaperinaumu, acinjira i Kaperinaumu. I Kaperinaumu hari mu karere k'Igalilaya. I Galilaya akicinjirayo ngo haboneka abantu baje kumurondera. Abo bari baje kumurondera baje bamufitiye inkuru. Iyo nkuru nuko hariho umugabisha w'umusirikare arongoye abasirikare 100 agwaje umukozi wiwe. Reka tuvugane gato kuri kino gihe. Ico gihe ingene vyari bimeze. Iki gihe Galilaya canke Isirayeli yari munsi y'ubuja bw'Abaroma. Abaroma nibo barongora i Galilaya. Nukuvuga ngo abayuda n'ababi Galilaya bose bari munsi y'ubushobozi bw'abande bw'Abaroma. Iki gihe uyu mugabisha w'abasirikare yari umuroma, yarongora abasirikare 100. Yatumwe nande? Yatumwe na Roma. I Roma umwami w'Abaroma yamurungitse kurongora no kuganza igisagara no gucungera igisagara cy'i Galilaya. Uyu mugabisha w'abasirikare ari munsi y'ubutegetsi bw'Abaroma. Ikindi naco, kugira ngo barinde bakurungika muri koloni, bakurungike aho bakoronije, nuko wategerezwa kuba uri umurongozi, kandi umurongozi adahoba. Aka karere kari karabayemo imigumuko kenshi. Nashaka dusomere muri Yohane igice cya 11. Aka karere k'i Galilaya cyari karabayemo imigumuko kenshi. Abantu benshi bari barashizeho inzego zishaka kwigobotora Abaroma. Bituma Abaroma bafata ingingo yuko batikiza bose, abantu bose bagumuse barabica. Mu bihe vya mbere abayuda bagumutse, Abaroma barishe cyane Abayuda. Kubera iki? Kuko bavuga bati nitwabemerera gushaka kwiyonkora
ikiza kuba nuko tuza gutakaza n'izindi ntara zose. Rero dupfuma dutikiza bamwe bagumuse ahuko dutakaza intara dufise. Muriko murumva rero aka karere ingene kari kameze. Mwumve no mu vyiyumviro vy'abayuda ingene biyumvira igihe Yesu yatangura kuvuga ubutumwa, hari abagize ubwoba. Igihe abantu batanguye gukurikira Yesu, hari abayuda bagize ubwoba. Ubwoba bw'iki? Ubwoba bw'uko ibi bintu byatanguye, uyu mugabo agomba kugira iki? Kudukwegera. Uyu mugabo agomba kudukwegera, basubire abaroma bazi bavuga ngo dushaka kwiyonkora ngo dufise uyundi mwami. Rero uyu muntu agomba kudukwegera ngo basubire baze batwicemwo benshi. Rero dutegezwa kwiyumvira igikorwa kugira ngo uyu muntu ntadukwegere. Mumvirize ivyiyumviro by'abayuda ingene biyumvira ico gihe. 11 umurongo wa 47 ushaka 50. Jean 11:47 à 50. Yohani 11. Abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranya abanyekombe, bakoranya inama, bakuru b'idini bakoranya inama, barababaza bati mbega tugire dute uyu muntu akora ibimenyetso vyinshi? Uyu muntu ko akora ibimenyetso vyinshi, nitwamurekeraho dutyo, nitwamureka gutya, bose bazohava bamwizera, kandi abaroma bazoza batikize igisagara cacu. Nitwamureka bakamwizera, abaroma baratwica, batikize igisagara cacu n'ubwoko bwacu. Umviriza rero ijambo yavuze. Ariko umwe muri bo ni Kayafa. Kayafa arahaguruka mukuru, yari umuherezi mukuru wo muri uwo mwaka. Mwumva ijambo yavuze. Arababwira ati mwebwe ntaco muzi namba, kandi ntaco mwiyumvira yuko ari bibereye ku bwanyu ko umuntu umwe afira abantu hako ubwoko bwose buhona. Inyishu yatanze Kayafa yari iyihe? Ntaco mwiyumvira ahuko tugwa mu mporero kubera uyu mugabo umwe. Vyoba vyiza ko uyu mugabo umwe agira iki? Apfa ahuko twese tuhona. Yariko aravugishwa ivyari bigiye kuba kuri Kristo Yesu. Ntiyarazi yuko yaje gupfa apfira abo bantu nyene, kandi ntiyarazi yuko mu rupfu rwiwe n'abantu baba mu gihugu citwa Burundi bazokizwa. Hari ibintu umuntu yiyumvira, hari n'imigambi abantu bagira, ntibamenye yuko iyo migambi irongora Imana izi kuyihindukiza ikayikoresha ku bw'icubahiro cayo. Haleluya. Hari igihe ubona kumenga ibintu byafashwe kutariko, canke bagomba kukuzibira, canke bagomba kukononera, canke bagomba kukugirira nabi, ariko ufise Imana umu expert yo guhindura ibintu. Urupfu rwa Yesu ntigwa urupfu gusa kugukiza abayuda abaroma, ahubwo rwari gukiza isi icaha n'ubugingo bwo mu muriro udahera. Mumve rero ika karere ingene kari kameze. Aka karere kari akarere kazwi yuko hama havyutsa abahanuzi bakavuga ibintu, abantu bakabakurikira, hanyuma abaroma babona abantu batanguye kugumuka bagaca baza bagaca babica bose. Nico gituma kugira ngo barungike umu officier w'umuroma muri iyo ntara bategezwa kuba bamuzi neza. Turi kumwe? Bategezwa kuba bamuzi neza, bategezwa kuba baramuteguye neza. Yategezwa kuba ari umuntu novuga nkoresha ikiyinjyamunyu adahoba hoba, ugize mfyon agira iki? Yiciraho. Yaba yarateguwe neza. Uyu mugabo arongoye abasoda bangahe? 100. Ndiko ndasoma ama commentaire, ashobora kuba yarafise ipete ya kapitene. Nukuvuga ngo uyu mu jeune kapitene arakeneye kuduzwa. Sinzi ko muvyumva. Nukuvuga ngo niyakora neza muri iyo ntara azoduzwa amapete yongera habwe intara nyinshi. Nukuvuga ngo uyu musoda ategerezwa kuba umuntu akaze kandi akomeye kugira ngo
aba bayuda abashire hasi, abereke yuko ataco bari, bategezwa kuba munsi y'uburongozi bw'i Roma. Kubera iki mvuze ibi bintu? Ndabivuze kugira ngo tubanze twumve iki gisomwa context kirimwo, canke iyi nkuru hehe ivuye, canke ingene vyagenze. Raba rero uyu musoda, hari ikintu kidutangaza kuri we. Inkuru yiwe ntituyizi gushika igihe agwaje umukozi. Umunsi agwaza umukozi niho twagenda kumenya inkuru y'uyu mu ofisiye w'umukapiteni w'umuroma. Kandi twasanze iyi nkuru y'uyu musoda w'umuroma ari inkuru itandukanye n'izindi nkuru, yerekana ingene n'abanyamahanga bashobora gukora ku mutima w'Imana. Yagiye kuboneka ryari? Igihe habaye ikibazo c'ingwara. Reka ngaruke kandi gato. Hariho ibintu bitazoshobora kuja habona hatabanje kubaho ikibazo. Ingwara y'umukozi wiwe yazanye umusirikare kumenyekana gushika no ku mwami wacu Yesu Kristo. Ibibazo ucamo si vyiza kwa mubibona nk'uko umenga ni icago canke n'umuvumo canke ukabishira ku muntu, ahubwo iyumvire ngo iki kibazo mpuye naco hoba hari ico Imana igomba gukora mu kwihesha icubahiro. Ibibazo mucamwo canke ibibazo waciyemwo, shaka usuzume, hari ikibazo waciyemwo ahubwo kiguha kwizera kurusha. Hari ikibazo waciyemwo kikuha kubona Imana uko utigeze uyibona. Hari ingwara yatumye haboneka umusoda w'umuroma atandukanye n'abandi basirikare. Haleluya. Rero ikibazo kigushikira ntuko minduru, hindukira ubaza Imana uti Mana wifuza ko mbaho gute muri bino bihe. Ikibazo cyo kubura, ikibazo cyo kugwaza, ikibazo cyo gukena, ikibazo cyo gusonza, ikibazo cyo gutabwa, hari iki Imana ishobora kugihinduramwo ugahinduka ufasha benshi kubera ikibazo waciyemo. Turi kumwe? Okay, nukuvuga rero ngo uyu mugabo dusubiramo ku murongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri wumve ikiza kuzana habona uyu musoda w'umuroma. Twari tuzi ko ari umusoda mu bisanzwe w'umuroma, umaze no kumubona ifoto yiwe ubona ko ari umusoda adafyina. Abaroma ntibaceza. Umviriza rero. Umurongo wa kabiri gushika ku murongo wa gatanu. Hari umugabisha w'abasoda 100, umushumba wiwe akunda cyane yararwaye ari ku mfiro. Yumvise inkuru ya Yesu, amutuma ko abashinga nahe b'abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umushumba wiwe. Nabo bashitse aho Yesu ari, abo yatumye abakuru b'idini bashitse aho Yesu ari, umviriza umurongo wa gatanu ico bamubwiye. Baramwinginga cyane, bati birabereye kumugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu n'isinagogi yacu, niwe yayitwubakiye. Bwa bundi wa musirikare hari ibintu yakoze mu ibanga. Hari ibintu yakoze mu ibanga tutari tuzi. Ariko uri kuramubona arengana, okwibaza uti bajya ni ba bantu baturyamye ko canke bamwe badukandamije. Ariko uyu mugabo naho yambaye uniforme y'abaroma, ariko umutima wiwe yaramenye Imana y'Abisirayeli. Attention. Hari abantu mukunda kurabira abantu hanze, stereotype, ukaba ufise igicapo cyuko bariya ni babandi ntibahinduka, canke bariya nta kiva muri bo. Ndakwinginze uhindure icyo ciyumviro. Urashobora kuba ubona umuntu gutya, ariko ugasanga afise ibanga ridasanzwe n'Imana, kuko utazi neza ubuzima bayemwo. Ureke gucira imanza rero abantu kubera uniforme bambaye. Abasirikare b'abapolisi, haleluya, haleluya, ntabahari.
hariho igicapo umuroma bamubonamo, ariko ngaha twumvise ngo n'abakuru b'idini birutse kuri Yesu baramubwira bati urakwiye kugira icyo ukoze kuri uyu muntu. Kubera iki? Kubera uyu muntu arakunda igihugu cacu. Nivyo n'umukoroni, nivyo n'umuroma, ariko arakunda igihugu cacu. Si ivyo gusa, ntakunda igihugu gusa n'abakirimwo, ariko arakunda Imana kuko yemeye ko dusenga, anatwubakira n'isinagogi. Uyu muntu ari connected n'Imana yacu. Birakenewe kugira icyo ukoze. Haleluya. Ikintu cya mbere gikora ku mutima w'Imana, mwandike, ni urukundo rutavangura. Nivyo tubona muri kino gice kuva ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 5. Tubona icyakoze ku mutima wa Yesu kuvyerekeye umusirikare w'umuroma, nuko yari afise urukundo, kandi urukundo rutavangura. Imana yacu dusenga ni Imana rukundo, iduhamagarira natwe gukundana. Uyu musirikare w'umuroma yari umuntu akundana, yari afise imigenderanire myiza n'abarongoye. Munyumvirize ndongozi muri hano, ukuba umurongozi ntibisigura kutegezwa gukankama no guhinduka ugafata iforoma yindi, ariko kuba umurongozi mwiza ni ugushobora kwiyegereza aburongoye kugira ngo umenye ibibazo byabo. Umurongozi mwiza si ufise to ikara. Umurongozi mwiza ni uwereka abantu iyo baja. Uyu murongozi w'umuroma ntiyakoresha itegeko yari ahawe ni Roma, ahubwo yiyegereje abarongoye. Yari afise urukundo, arakunda abakuru b'idini, arakunda ababa muri ico gihugu, arakunda n'Imana yabo, arizera kandi arasenga. Urukundo ni ikimenyetso gikomeye. Si nico gusa, yarakunda n'umukozi wiwe, kuko uyu yagwaye ntiyari umusirikare, yari umukozi wiwe. Afise abasirikare 100, ariko afise n'abakozi. Muri abo bakozi umwe aragwaye, aciye ahagarika umutima, arondera abakuru b'idini kugira ngo bagende kumutabariza. Umurongozi mwiza nugaragaza urukundo kubarongoye, nuwemera gusiga ivyo yari afise kugira ngo abarongoye bashobore gukira. Ngubwo uburongozi bwiza n'uburongozi buri mu rukundo, urukundo rutavangura. Uyu mugabo yakunze abayuda, akunda abahambaye, akunda n'abaciye bugufi, akunda abakuru b'idini, akunda kandi n'abakozi bo mu nzu. Bariza mugenzi wawe ati mukozi wo mu nzu mbega muheruka kuganira ryari? Atari kumubwira uti wagoroye nabi, wazigije, wagize kineke. Donc niyo relation mufitaniye gusa. Reka twigire kuri uyu musirikare w'umuroma ingene ushobora kuba ukora ku mutima w'Imana kubera urukundo ukunda bose utavanguye. Uyu musirikare yari yahawe itegeko yo gucinyiza no gukubita abayuda, ariko si ryo yagendeyeko. Yagendeye ku rindi itegeko ryitwa itegeko ry'urukundo. Hari itegeko riruta yandi yose, kandi hari itegeko rihindura ibihe, ni itegeko ryitwa urukundo. Urukundo rutavangura. Abahambaye, aboroshe, abakene, abatunzi, bose baremwe mu ishusho y'Imana. Harimo icyo Imana yadepoje muri bo. Naho bashobora kuba batazi icyongereza nk'uko ukizi, ariko bari mu Imana. Naho bashobora kuba badafise amahera nk'ayo ufise, ariko bari mu ishusho y'Imana. Urukundo ugaragariza abandi rukora ku mutima w'Imana. Bibiliya irambwira ngo hari umunsi bazovuga ngo twakubonye ryari, ibi twabigukoreye ryari ga mwami wanje. Ati kijya gihe cyose mwabikoreye aba bato, kijya gihe cyose mwagiye kundaba mfunzwe, nije nari mfunzwe, kijya gihe cyose mwagiye kuraba imfuvyi n'abapfakazi, nije mwari ko murabikorera.
urukundo rutavangura ni kimwe mu bituma Imana ikogwako ikagira icyo ikoze ku buzima bwacu. Mbega bahejeje kumubwira iby'uyu mugabo, bakamubwira ingene abakundira igihugu akongera agakunda n'ibyizerwa byabo kuko yabubakiye isinagogi. Mbega Yesu hari irindi jambo yashizemo? Umurongo ukurikira utwereka ngo Yesu acagira iki? Acajana nabo. Nta nikindi yari akeneye kumva. Ni igiki cyatumye Yesu yari afise programme, ariko ni igiki cyatumye Yesu atabandanya kuharira cyane, aca hindukira agakwirikira abo bantu. Nuko yumvise umusirikare w'umuroma aciye muri iyi nzira yo kugaragaza urukundo rwo gukunda abantu. Bene data, Imana yacu n'urukundo. Nimba dushaka gukora ku mutima w'Imana, si amajambo menshi tuvuga, ariko ibikorwa by'urukundo biravuga cyane kurusha amajambo tuvuga. Amajambo tuvuga avuga bukenya cyane, ariko ibivuga cyane ni ibikorwa dukora by'urukundo. Ibikorwa bitera urwamo kurusha amajambo. Abenshi dukomeye cyane ku majambo, ariko ntidukomeye mu bikorwa. Nta rukundo rwo ku munwa gusa. Bibiliya ivuga ngo mes petits enfants n'aimons pas en parole seulement. Ntidukunde ku majambo gusa, ariko dukunde no mu bikorwa. Nimba ukunda, ikimenyetso kigaragaza ko ukunda ni icyo ukora cyerekana ko ukunda. Si amajambo, ariko ni igikorwa. Kuko urukundo Imana yakunze yaciye igira iki? Yaciye ikora igikorwa cyo gutanga. Ikigaragaza urukundo ni icyo ukora. Si amajambo, ni icyo ukora kigaragaza urukundo. Ngiki cyambere nipfuza ko twandika tugashyira no mu mitwe yacu. Nk'abarongozi, nimba uhamagarirwa kurongora, naho wowe urongoye abantu 3, 5, 10, 20 cyangwa 100, igikomeye gishobora gukora ku mutima w'Imana ikanezerwa kuri kurongora abantu bayo neza ni urukundo. Urukundo rutavangura. Turi kumwe? Urukundo rugaragarira atari mu majambo gusa, ariko mu bikorwa. Iki kintu nicyo cyakijije n'umugabo yitwa Koroneliyo. Ibyakozwe n'intumwa 10 umurongo wa 4. Mumvirize umumarayika mugendeye. Icyatumye umumarayika agendera Koroneliyo, nawe nyene yari umusirikare w'umuroma. Umusirikare w'umuroma, umviriza, Imana imurungika umumarayika. Wumva icyatumye Imana nezererwa uyu mugabo Koroneliyo. Havuga gute? Umurongo wa 4. Wa 4. Ibyakozwe n'intumwa 10 umurongo wa 4. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati ni iki ga mwami? Koroneliyo abaza uwo mumarayika ati nibiki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutse imbere y'Imana. Haleluya. Nigiki cyatumye Imana irungika umumarayika? Ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe. Vyaduze vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Tes prières, amasengesho yawe, tes aumônes, ukwitanga n'ugutanga n'ukugirira neza abandi, vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. Nibiki vyatumye Imana irungika umumarayika kwa Koroneliyo? Nuko uyu muntu yari afise urukundo, kandi urukundo rugaragaza mu bikorwa. Ashobora kuba ari umunyamahanga wo mu Roma, ariko Imana ntivangura. Ikeneye abafise urukundo, n'urukundo nago rutavangura. Iki kintu tucandike ku mutima wacu. Umvirize ikintu gituma Imana ikogwako. Mu Baheburayo igice cya 6:12 turacari kakindi kuko urukundo rutavangura. Abaheburayo 6:12 baratubwira ikindi kintu.
Abaheburayo 6:12 kugira ngo ntimube ibinebwe. Hébreux 6 verset 12 havuga ngo kugira ngo ntimube ibinebwe. nanditse hatariho mugabo. Abaheburayo 6 umurongo w'icumi. Munyihanganire ni 10 si 12. Umurongo w'icumi. Muumve iri jambo icyo rivuga. Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa vyanyu n'urukundo mwerekanye. Imana ntigabitanya ngo yibagire iki? Urukundo ibikorwa vyanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwatunze abera nanone mukibatunze. Ubu muracabatunze. Ngo Imana ntigira iki? Ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa byiza mwakoze. Ibyo bikorwa byagaragaye gute? Kuko ngo byiza n'urukundo mwerekanye mu gutunga abera. Ngiki gishobora gukora ku mutima w'Imana. Twicaye ngaha ariko umuma wese arafise imbuto y'urukundo Imana yateye muri we. Ikibazo kihari kubera isi tubayemo, iyo mbuto umenga yaranyoshwe. Waragiriye neza benshi baguhindukirira gukugirira nabi, canke nibatahura ubugezo bw'ingene wabitangiye. Iyi ni isi turimo, ariko mugani wa muririmbyi ngo ntibimare imbaraga z'umutima. Shishikara, girira neza abantu. Reka iyo mbuto Imana yateye muri wewe ikore ku mutima w'Imana mu kugirira neza, mu kwerekana urukundo rutavangura ku bantu bose. Imana iraharura, Imana iraharura, Imana irabona. Ibyo ukoze mu ibanga irabona, iraharura. Ntigabitanya ngo yibagire ibyo wakoze ubikora ku bw'izina ry'Imana. Urukundo en action, urukundo ruri mu bikorwa ni kimwe mu bikora ku mutima w'Imana. Urashaka ko Imana igukora ko, iyumvira ahubwo nawe ingene ushobora gukora ku mutima w'Imana. Mu buhe buryo? Mu gukunda urukundo rutavangura. Inosi ikwereka ngo hari abantu bakunditse, hari n'abandi badakunditse. Ibyo ni isi ibivuga. Ariko Bibiliya tubwira ngo Imana yakunze abari mu isi itavanguye. Hari aho usanga abize hamwe cyangwa abafise inivu zimwe aribo begerana cyane. Ubu hari imigwi myinshi, ubu n'abagwaye covid bagakira bariko bariyegeranya kugira ngo bakundane cyane kurusha. Isi igerageza kuducamwe ibice. Twebwe turaba. N'abambaye impuzu zisa bagomba kwegerana. Ariko ntibitume tudashobora kwiyumvira na bariya batabaye muri situation twabayemo. Hari abavuga ngo mwesha muri fyinisha, ntimuzi icarico iki ntimuzi kuvyuka utazi ico ufungura, nimufyine nimugende hariya. Oya, gerageza urabe, kuko nabo naho bavutse babifise sikosa bagize. Basanze bihari, avyuka asanga biteguye ku meza, none ubimuhore. Gerageza urondera ahubwo gukunda abantu bose nabo nyene mugabo kandi nawe bagukunde. Nibakubonemo ikibazo. Hari mentalite y'isi ahagera umuntu umubonye gusa ucubona ikibazo ugatangura guhunga. Byanke. Ivyo ni ivyiyumviro by'isi, byanke. Kunda abantu. Wa muririmbyi ngo nkunda abantu akunda abandi. Dukundane bene data tudaciyemwe ibice. Icyazanye ibice ni Satani, ariko Bibiliya irambwira ngo amacakubiri akugwaho n'iki? N'umusaraba.
kubw'umusaraba twese dukundane. Nari guhava ndakubwira nti raba mugenzi wawe mubwira uti ubu ndagukunda, ariko haraboce bawiprofitiramo. Haraboce bawiprofitiramo. Tagiye bige navuze yo ni vy'ukuri, tubibandanye neza. Okay, icambere twacumvise icakoze ku mutima w'Imana cambere cari uko uyu mugabo yuzuye urukundo, urukundo rutavangura. Amaze kumva, Yesu amaze kumva ivy'uyu mugabo, nta n'amajambo menshi yavuze, nimba yari kwaja hariya aciye ahindukira buno nyene, aca afata inzira ija kuri umusirikare w'Umuroma, kubera urukundo rutavangura, urukundo yakunze Imana y'Abayuda kandi ari Umuroma, urukundo yiyegereza abantu gushika no ku bakozi biwe. Ibi vyakoze ku mutima w'Imana, natwe turashobora gukora ku mutima w'Imana mu kugaragaza urukundo. Ica kabiri tugisoma ku murongo wa 6 gushaka ku murongo w'7, twumva ikindi gishobora gutuma Imana ikogwako, igikora ku mutima w'Imana. Icambere duhejeje kucumva, ka turabi ica kabiri ni giki gikora ku mutima w'Imana. Umviriza umurongo wa 6 gushaka ku karongo k'7a. Yesu ajana nabo atakiri kure y'inzu, wamugabisha amutuma ko inshuti ziwe ati mugenzi, nturinde kwigora kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje. Nico catumye niyumvira ko bitambereye ko noza ahuri. Cakugezaho uyu mugabo n'umusirikare w'Umuroma, ariko sinzi ko mwumvise ingene yise Yesu. Yamwise gute? Mu Gifaransa bavuga ngo Seigneur. Seigneur. Ayaya, Seigneur. Seigneur mu Kirundi si umugenzi, avuga ati mwami. Ni nkuko ahejeje kuvuga ijambo ryo mwica agatwe, ryo muca agatwe. Kubera iki? Ahejeje kuvuga yuko Yesu ari umwami kandi ari munsi y'ubutegetsi bwa sinzi umwami Kaisari Cesar. Mu bisanzwe ahejeje kwisinyira urubanza rwo kuvuga ngo Kaisari arashobora no kunyica, ariko ndemera ko uyu mugabo ari umwami. Umviriza ico kwiye kwandika ca kabiri no guca bugufi. L'humilité, uguca bugufi, bikora ku mutima w'Imana. Amen. Hayaya, guca bugufi bikora ku mutima w'Imana. Uyu mugabo aciye bugufi, n'umusirikare w'umuofisiye yateguwe mu buryo bw'uko ashobora kurungikwa ahantu akaganza karongora karere. Ariko raba inyifato yiwe, yumvise Yesu ariko araza, aramumenya kuko amuzi, ariko aca yirabisha ko amenya uwo ari we. Agereranije n'uwo ariko araza, asanga wewe ari hasi, asanga hari ivyahajije, asanga ni muto gose. Aramubwira ati mwami nurinduza, jewe hari ibintu byinshi ntaratunganya mu mutima wanje. Ngiki gikora ku mutima w'Imana, uguca bugufi, ugatahura ubukene canke ivyaha canke intege nke ufise. Abenshi twumva kumenga turakomeye, turahambaye, tukibagirwa yuko hejuru y'ibintu vyose hariho Imana ishobora kuvuga vyo rimwe gusa, ibintu vyose bigahagarara. Ibintu vyose bigahagarara. Ngo isi ni ndava y'ibirenge vyiwe. Isi ashobora kuyihonyora bigahera. Ariko uyo nyene niwe twihenda tukishira hejuru yiwe. Bamwe tukamufata nk'uko umenga ni egal, turangana. Iyo ni manque ya humilité, nukubura uguca bugufi. Iyo mfashe umwanya nkereka Imana yuko inkeneye cyane,
itamfise ibintu vyoyangara no kuvuga ngo ndangana nayo. Iyo ni ngorane, nukudaca bugufi. Iyo fashe umwanya nkavuga nti Imana itegerezwa kubingirira ibi nibi, nkuko umenga ndayifashe mu kanigo, womenga ni jewe ndayirongoye ariko siyo indongoye. Uwo musirikare wo mu Roma aciye bugufi ati mwami, naho nyine ntiyamwegereye, umenga yasubiye gutuma abandi. Yumvise ko Yesu ariko araza muhiri wiwe, atuma abandi ati genda mumubwire ntarinda ashika ngaha, kuko iwanje ndafise utuntu twinshi tutaraja ku murongo. Ni bandi bafise utuntu twinshi tutaraja ku murongo nkanje? Kutamenya ko hari ibintu byinshi bitaraja ku murongo ni yindi ngorane. Ni yindi ngorane. Uyu musoda aramenya ati uyu umwami niyaza hari ibintu byinshi jewe ntaritunganyamo, kandi n'umwami ndamusabe asigara hari, jewe mbanze nce bugufi ndamwereke yuko ntabishoboye. L'humilité, uguca bugufi, c'est la victoire sur notre ego. Uguca bugufi ni intsinzi kuri kamere kacu. Mu muntu wese arafise akantu bita mu gifaransa ngo ego. Ego si ego. Ego nukwiyumva, nukumva ko jewe nshoboye, nukumva yuko batambonye atari bitagenda, nukumva yuko jewe hari ikintu kiruta iby'abandi. Ako ka ego rero kazokwicwa niki? Nukuca bugufi. Ataguca bugufi nshobora guhimbara umutima w'Imana. Bibiliya ivuga ngo l'humilité précède la gloire. Uguca bugufi kwitangira imbere gushigwa hejuru. Ariko hari 20 nshaka kubereka nitata ahubwo ibereka ingene uguca bugufi gukora ku mutima w'Imana, canke ukudaca bugufi naho gufise ingaruka ku bugingo bwawe. Yakobo 4:6 mumvirize iri jambo. Yakobo 4:6 havuga ngo, bashobora gusoma, ariko itanga ubuntu burushirije, nico gituma ivuga iti, mumvirize ikivuga iyo Mana, ikivuga ivuga iti, Imana irwanya abibona, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Wewe ugwanywe na Satani, ucuza kugwanywa n'Imana kandi mumvise ngo Imana igwanya iki? None ucuja mu mugambi wo kugwanywa naho n'Imana, wowe wagwanywe na Satani uhungira he? Ugwanywe na Satani, tugwanywa n'isi, tugwanywa n'ibintu byinshi, ariko kandi duce dusubira tuje mu bwibone budutuma Imana irésista, itugwanya. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Imana iranka, iragwanya abibona, ikagirira ubuntu abicisha bugufi. Petero wa mbere 5:5. Petero wa mbere 5:5. Mumviriza hanaho. Namwe bukungu mugamburukire abashinga ntahe, mwese mukire ababarongoye, mwese mukenyere ukwicisha bugufi, mukenyere ukwicisha bugufi, kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibona, babisubiyemo, ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Yakobo yarabivuze, ariko na Petero abisubiyemo ngo mugiriranire ubuntu, mugiriranire neza. Hari n'ahandi Paulo yavuze ngo umuntu wese yiyumvire ko mugenzi we amuruta. Nari guhava ndababwira nti ubwire mugenzi wawe uti uranduta, ndakubashe. Ariko iki nico kitwereka ukungena umuntu aciye bugufi, Imana imushira hejuru. Ivyo bikora ku mutima w'Imana. Bene data, uguca bugufi ni kimwe duhamagarirwa nk'ishengero. Uguca bugufi bitandukanye no kwisuzugura. Ndashanga ntandukanye gato ngaha. Uguca bugufi ni umutima utahura yuko abandi hari ivyo bafise
udafise kandi udashoboye. Uguca bugufi ni ukuha agaciro uyundi yuko hari icyo ashobora gukora ku buzima bwawe, ariko kwisuzugura kuraba wewe kukubwira ngo ntukwiye no kuba mu bantu, nta curi. Ibyo rero biratandukanye. Ntiduhamagarirwa kwisuzugura kuko Imana yaraduhaye agaciro, ariko kandi ntiduhamagara kwishira hejuru yaho Imana yadushize. Uguca bugufi kuratandukanye no kwisuzugura, ariko guca bugufi gukora ku mutima w'Imana. Ukwisuzugura kubabaza Imana. Amen. Psalm 51:17 havuga gute? Zaburi 51:17. Turacari kuri rya jambo ryo guca bugufi. Ibimazi Imana ishikanirwa ni umutima umenetse. Umutima umenetse. Umutima umenetse ujanjaguwe, Mana ntuzowukengera. Ntuzowukengera. Umuntu afise umutima umenetse, umuntu afise umutima woroshe, umuntu afise umutima wakira abandi, w'Imana ntizogira iki? Ntizowukengera. Turashaka ko Imana ikora mu buzima bwacu, ariko ngibi bishobora gutuma natwe dukora ku mutima w'Imana. Uguca bugufi. Haleluya. Ico ncari ca kabiri. Icanyuma ngomba kuvugana namwe kiva ku murongo w'7b gushika ku murongo w'10. Ikindi kintu ca gatatu arico canyuma gikora ku mutima w'Imana. Ariko vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Wa musirikare abwiye abo arungitse ati umubwire avuga ijambo rimwe gusa, umukozi wanje arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abanganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ati genda aragenda, n'uwundi ni ngwino akaza. Nabarira umushumba wanje ati kora iki akagikora. Yesu yumvise ivyo aramutangarira, ahindukirira ishengero rimukurikiye ati ndababwire, sinari bwabona ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Haleluya. Abatumwe basubiye mu nzu basanga wa mushumba akomeye. Yakize. Yakijijwe niki? Kwizera. Kwizera kwa uwo yakize yakijijwe no kwizera ko yaragwaye. Yakijijwe niki? Ukwizera kwa shebuja. Mbega hari inkuru nziza ngaha yuko kwizera kwawe gushobora gutuma na babandi batizera Imana babona iganza c'Imana. Haleluya. Ukwizera k'umuntu kurashobora kuba kokora ku mutima w'Imana, Imana ikumva isengesho ryiwe ku bantu bari a distance. Murafise inshuti ziri hafi n'iziri kure, bamwe ntibarakizwa, abandi baragwaye, ariko nashaka kubwira ngo mu izina rya Yesu ukwizera kwawe kurashobora gutuma Imana ikora ibintu ku birometero. Nta visa ufise yo gushobora gushikayo, ariko amasengesho arafise visa yo gushobora gushikayo. Amasengesho yo kwizera. Amasengesho yo kwizera. Bene data, iki ca gatatu mwacumvise no kwizera. Ukwizera. Ukwizera gukora ku mutima w'Imana. Ukwizera kubwira Imana ngo Mana niwe ushoboye. Ukwizera gufise ururimi ruvuga ngo Imana nta kinanira. Ukwizera kuvuga ngo jewe ndi ngaha niteze ibiva kuri wewe. Ukwizera gukora ku mutima w'Imana. Ayaya. Haleluya. Mvuge gute? Uyu mugabo abwira abantu yararungise ati mumubwire mukoresheje aka karorero, mumubwire muti ntibisabwa ko ushika mu nzu yanje, ariko hari ico nizera. Ico nizera nagikoresheje kenshi kubo ndongoye kirakora. Gute? Ndabwira umusoda ngo va akagenda, genda akagenda.
nkabwira uyundi ngo ingo akaza. Umukozi wanje ndamubwira ngo kora iki, akagikora. Nkoresha iki? Ijambo. Mwami nturinduza kujya jewe mpora ngira ibi, wewe urengeje ivyo, uri umwami wanje. Mpagarara hejuru, mpagarara hasi, rungika ijambo gusa, niryo nkeneye, nta kindi nkeneye. Nkeneye ijambo ryawe. Ni umbwira uti iruka ibirometero, ndavyiruka, ndi munsi yawe. Ni wambwira uti ikubite mu mazi ibiheta ngabo nka Namani, ndajayo kuko nzi kuri hejuru yanje. Ndakwizera nk'Imana iri hejuru. Ni nk'uko umenga bari bakoze ku mutima wa Yesu ati nukuri no mu Bisirayeli bose sinari bigere mbona umuntu afise ukwizera nk'uyu. Mu Bisirayeli kubera iki? Kuko uyu si uwo ngaha, uwo ntazi ni Imana yacu. Ariko birantangaza ingene ashobora kumenya yuko nshobora kuvuga ijambo rigahinduka irishobora gukiza ade kilometre. Abizera ko ijambo rya Yesu rikiza. Haleluya. Ijambo ryiwe rirakiza. Yarungitse ijambo ryiwe abantu barakira. Ngiri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Ntiri inyuma y'umuntu. Imana ntiri inyuma y'ishengero. Imana ntiri inyuma y'umuntu, ariko ikwirikirana ijambo ryayo kugira irishitse. Haleluya. Abenshi dukurikira abantu, nicyo gituma twiboma. Ariko igituma udashobora kwiboma nuko yagusigiye ijambo. Uyu musirikare yaratahura ico arico ijambo. Ndakunda ijambo ry'Imana. Ndakunda ijambo ry'Imana. Iyo ndarisomye riramvugisha, riranganiriza, rihinduka icirore ku buzima bwanje. Nkamenya aho nanduye, nkamenya ingendo yanje nkeneye guhindura, nkamenya intege nke zanje, nkabona kubwira Imana ngo nyambike inkomezi. Yarungitse ijambo abantu barakira. Ngira inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo ikize. Nuno munsi iri kwiherekeza rino jambo kuko ndazi yuko harabakira kuko bizeye ko Yesu akiza. Haleluya. Duha agaciro ijambo ry'Imana. Mbega ukwizera kwacu guhagaze he? Ngiki kibazo Yesu yasize avuze, yasigiye abari mu isi ati mbega umwana w'umuntu yagaruka azosanga ukwizera mu isi? Biragoye kubera iki? Kuko abantu batakiri mu ijambo. Abantu bari mu biki? Bari mu majambo. Hari itandukaniro y'amajambo n'ijambo. Jambo ni Kristo, amajambo n'abantu, ariko jambo ni Kristo. Iyo mpagaze ku ijambo ubuzima bwanje burahinduka. Iyo mpagaze mu majambo ndaruha kuko umuntu wese ashaka komera uko agomba. Ndaruha, ariko mpindukiye nkahagarara ku ijambo, mpimbara Imana, nkahimbara n'abantu. Ukwizera kwacu uno munsi kurayumba kuko ntikubase ku ijambo ry'Imana, kubase ku majambo y'abantu. Besha ndahatebe. Ni kibazo cyane kuko abantu kenshi dukunda kumva ibyo batubwira, ariko dufise ubunegwe bwo gusoma. Bamwe bafise amabibiriya, niyo yazinguruye umenga ni mashasha. Kubera iki? Ntibasoma. Mama wanje tuyafise mu telefone, ariko uraraba neza iyo hari connection ucuja kuraba ka message kihuta na cyane kakubwira ngo ingo ndaguhe vya bindi. Hariho perturbation dushobora kugira. Ariko ndabasaba ngo mufate umwanya mwiza yuko umuma wese mu muhana wiwe agira umwanya mwiza wo guhura n'Imana mu ijambo. Ahure n'Imana jambo ahindura ibihe.
jambo yubaka ubuzima. Aha hanze muri ino si abantu benshi bubakiye ku bitangaza, bubakiye kandi no ku majambo y'ibintu byo mu kirere rimwe na rimwe bica bihinduka ahubwo ibintu menga n'ibintu by'ibisigabwenge. Hari n'abandi basigaye bitana ngo turi bisigabwenge. Ritukira abantu urumva turi bisigabwenge. Ariko nashaka kukugarukana kugutahuza ngo aho kwiye kubakira si ku majambo, ariko ni ijambo ryahishuriwe muhemu w'Imana yaganirije ubugingo bwawe, niryo rizohindura ubuzima bwawe. Shengero ry'Imana, turi ngaho kugira ngo tuvugane kandi tuvugane ukuri. Urashaka ko Imana igukorako, iyumvire nawe igishobora gutuma ukora ku mutima w'Imana. Ni giki? Umuntu umwe arambwira ati, pastor nibaza ko naguye, yari umudamu. Ati nibaza ko naguye, nukuri naguye. Namaza ni kubera iki bibaza ko waguye? Ati kera nahora nsenga, ndiko ndasenga nkumva ndarize, ariko ubu sinkirira. Murabitwenze? Ariko ku mutima wiwe byari ibintu bifise agaciro gakomeye. Yumva ko ari kumwe n'Imana kubera iki? Kubera iki? Kubera yarize. Iyo atarize ni ukuvuga ngo hari ibintu bitakozwe ko, ntiyahambije umutima w'Imana. Ariko ndashaka ndababwiza ukuri, Imana yacu si y'ibigumbagumba. Yarabiduhaye kandi irashaka ko tubikoresha, mugabo kwizera kwacu ntiguhagaze ku bigumbagumba, guhagaze ku cijambo ry'Imana rivuga. Ninasenga nkasenga mu ijambo, nkasenga mu kuri, nkizera icyo Imana ivugana nanje, nakoze ku mutima w'Imana kuko ndayizera. Ukwizera gukora ku mutima w'Imana. Muribuka yuko Naamani, umusirikare nawe nyine akomeye w'umunyasiriya, yibaza yuko Elisa aza kuza akamunambika kw'ibiganza. Ariko uyu mugabo w'Abaroma, umugabo w'Umuroma, wewe ntiyarazi, ntiyitayeho ibintu byo kurambika kw'ibiganza. Yarazi ko meme a distance ibintu bikoreka. Ni nkundi yambwiye ati, jewe sinkira umuntu atamdamise kw'ibiganza. Uko agwaye iminsi yose bamamushira kw'ikiganza ku mutwe, ari mu gutoboka ubuhanza. Kubera iki? Yizera ko ubushobozi buri mu kiganza. Naamani yizera ko ubushobozi buri mu kiganza. Ariko umusirikare w'Umuroma yakoze ku mutima w'Imana, ntiyarinze kuvuga ngo Yesu ngo ndambike ku kiganza. Yavuze ngo vuga ijambo aho uri, umuntu wanje arakira. Hari ibihindura ubuzima. Ukwizera kwawe gukora ku mutima w'Imana. Ukwizera no gusha munsi y'uburongozi bw'Imana buhindura ibihe. Bene data, nimuze duce bugufi, twizigira Imana. Nimba dushaka kubona Imana igaragara mu buzima bwacu, twiyumvire igishobora gutuma dukora ku mutima wayo. Icambere, mbega urugezo rw'urukundo rwawe rungana gute? Urukundo rwawe ruravangura canke n'urukundo rutavangura? N'urukundo rw'akanwa canke n'urukundo ruri no mu bikorwa? Urukundo rwawe rutuma ibyo uzogirira neza abandi bihinduka icibuso c'Imana umunsi yagombye kugutabara. Ariko ubikorwa by'urukundo biravuga kurusha amajambo. Ica kabiri twabonye ngo ni uguca bugufi. Iyo wicishije bugufi, uhaye ikibanza Imana kuza gukora mu buzima bwawe. Uguca bugufi. Ica nyuma ni ukwizera. Ukwizera Bibiri tubwira ngo atakwizera ntibishoboka kuhimbara Imana, ngo kuko bikwiye ko abayegera bizera kwiriho kandi himpera abayirondera. Ukwizera kuri mu bituma Imana igira icyo ikoze ku buzima bwacu. Nagomba gusenga ngira ngo dusengere ijambo twumvise.
nimba hari icyo Imana yavuganye n'umutima wawe, vugana nayo mu masengesho magufi ariko avuye mu mutima. Aha Mana ndagwaye, aha ndagukeneye, aha ndacyafise intege nke, ariko ndizera kunshoboza, ndashaka kugukorako. Sinshaka ko wamunkorako gusa, kandi nanje wipfuza ko ndagukorako. Ndumvise ibintu bike mu byo bituma ndagukorako. Fasha Mana, ko nifuza kugukorako. Senga, birashoboka yuko nawe ushaka kugaragaza ukwizera kwawe muri uwo Kristo Yesu, ukamuha ubugingo bwawe, kuko niwe wenyine ashobora guharira ibyaha byawe. Uyu musirikare w'Umuroma yaragaragaje ko aciye bugufi kandi yizera Yesu. Yesu yanezerewe no kugira icyo akoze mu rugo rwiwe. Mbega urashaka guha ubugingo bwawe Yesu? Umaze igihe kumure wiyumvira ingene wafata ingingo yo guha ubugingo bwawe Kristo Yesu, agaharira ibyaha byawe, agatangurana ubuzima bushasha nawe. Uri hagati yacu wipfuza guha ubugingo bwawe Kristo no gutangura urugendo n'imigenderanire idasanzwe hamwe nawe, ndagusaba uduze urutoki, ndashaka gufasha gusenga. Ariko natwe ndabasabe duhaguruke dusenga Imana. Tubwire Imana ati, Mana dufashe muri ibyo bintu bitatu twabonye. Turakeneye igishobora gutuma dukora ku mutima wawe. Urukundo rwacu rwaratimvye kubw'ivyo twahuye navyo. Turasaba ngo usubize itoto urukundo dukunda abandi. Uduhe guca bugufi, kuko le ego yacu, kwibona, gushaka kuduga, ariko duhe guca bugufi. Utwigishe kukwizera no kwizera ubushobozi ufise mu ijambo ryawe. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, turaguhaye icubahiro, turagushima ku munsi nk'uyu. Haleluya rayabosa. Turagushima kugira neza Mana, ni wowe utuzi, uziryama n'ivyuka ryacu. Kenshi turagusaba ngo umanuke ukore ku bugingo bwacu ibintu bihinduke, ariko tweretse inzira natwe yo kugukorako. Mana utubabarire kuho twikunze cyane nitwakunda abandi. Uduharire ku kwikunda kwacu, utwigishe guhezagira abandi mu byo waduhezagije. Mana ukwishira hejuru kuvyutse muri twebwe, utwigishe Mana kugushira hasi. Duhe guha agaciro abandi kurusha kwibona kw'ibyacu byo bifite agaciro. Turakwinginze kandi Mana ngo utwigishe kukwizera no gukurikira ijambo ryawe no kubaka ku ijambo ryawe. Niryo ryonyine rihindura ibihe, mu izina rya Yesu. Ndasenga Mana, ikintu cyose kitubakiye, ukwizera kose ko twubakiye ku ijambo rya Kristo, gusambuke mu izina rya Yesu. Inyubako yose tubakiye kuri wewe isambuke, ariko akaryo n'akanya umuntu kubakira kuri wewe. Ni wewe rutare rutanyiganyiga, ni wewe vyizigiro bidahenda, ni wewe wenyene isi n'ijuru biboneramo agakiza, Kristo Yesu. Turisengeye dusengera n'uwo wese Mana yafashe ingingo, asenze bivuye ku mutima, akuganirije kubimwerekeye. Urakoze Mana. Nongeye gusengera abagwayi bafise intege nke mubiri. Uri Imana ikiza, uramvuye ukuboko kwawe Mana, reka ukize ingwara Mana, zikire mu izina rya Yesu. Abafise ingwara zitandukanye babona ugukira kwawe kuri uno munsi Mana, bahimbaza izina ryawe kubwo gukira kwawe. Ntaho wimiriye, kurya wakijije umukozi yari mu birometero n'ibirometero. Turasengeye abari hano n'abatari hano, ikiganza cawe ciza kibashikeko, ubakize. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen. Muze mugire indwi nziza, mwiyumvire cyane gukora ku mutima w'Imana.
nayo izobakorako. Mugire indwi nziza.